Uburundi bugategwa bizoba ngombwa ko bwivuna umwansi ku buryo bwose bushoboka. C'est à ce moment que le peuple burundais sera obligé de se défendre par tous les moyens. Sivyo gusa, Nyaricubahiro akaba yashikirije abasanzwe baserukira ibihugu vyabo kubijanye n'ikibazo gihari c'u Burundi n'u Rwanda, aho yashoboye kuvuga aho ibiganiro vyatanguriye naho bigeze nuko Burundi bwiteguye kubijanye n'iki kibazo n'igihe cobandanya uko Burundi buzovyifatamwo. Umutekano muke urangwa mu buseruko bwa Kongo, ukwigarurira uburere butari buto bigizwe n'imigwi y'abanyamahanga n'iyitwaje ibigwanisho, ivyo bigatera uruhagarara ku mutekano w'akarere. La stabilité régionale. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. Mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye bakunze ibiganiro vy'umukubito, ndakubwira ko vyamaze gukomera, ndakubwira ko utaragira subscribe unyere ko wamaze kwifyonda agakengeri kwa kuri ahandi. Commentaire zanyu zifisizo zidufasha yabizidukebura niziduha izindi poem. Uno munsi tugarutse tubabwire ibidasanzwe vyashoboye kuba ku munsi wejo, aho Nyaricubahiro umukuru w'igihugu cyacu c'u Burundi yashoboye gukoranya bamwe mu baserukira ibihugu vyabo mu gihugu cyacu ciza c'u Burundi. Ndakubwira ko yavuze ibitandukanye ku mice myinshi. Icambere yarahagaze aravuga igituma Uburundi bwaragiye kugarukana amahoro mu gihugu ca Kongo. Ubwa kabiri aravuga na cyane amabi ajanye n'intambara ibiriko bibera muri Kongo, harimwo n'amabi afatiye ku gitsina gimonogoje. Sivyo gusa, umukuru w'igihugu yaratanze inyishu zitanu zotuma amahoro agaruka, ariko vyongeye yarasubiye no kugaruka ku kibazo c'u Burundi n'u Rwanda. Muti bimaze gute? Kumana natwe Jesse Ndahindura, nitwa Juste Gal, Kedrum Fumoresa, Eke Blackman, Nijisho ni Black. Aujourd'hui, c'est un jour pas comme les autres. Nous nous rencontrons Uyu munsi ni umunsi udasanzwe duhuye kugira ngo twige ikibazo kidasanzwe kuvyerekeye amahoro mu karere. Mu nyemerero ubwa mbere ndabibutse yuko Burundi butari muri ayo matati. Uburundi buri muri Kongo kubw'amasezerano bwagiranye n'igihugu ca Kongo mu ntumbero yo kugwaniriza hamwe umwansi. Rero Uburundi ntibwagiye gutera ibibazo, ahubwo bwagiye kubikemura. Fidèle de ses principes de paix. Uburundi bwamye bushira imbere amahoro no gushigikirana, buraraje ishinga n'itituka ry'umutekano mu gihugu kibanyi ca Kongo. Umutekano muke urangwa mu buseruko bwa Kongo, ukwigarurira uburere butari buto bigizwe n'imigwi y'abanyamahanga n'iyitwaje ibigwanisho, ivyo bigatera uruhagarara ku mutekano w'akarere. La stabilité régionale. Sivyo gusa, Burundi ndakubwira ko Nyaricubahiro ariko aravuga kubijanye n'icyatumye Uburundi buja kugarukana amahoro muri Kongo. Nyaricubahiro imbere y'abaserukira ibihugu vyabo mu Burundi yaravuze kubijanye n'amabi afatiwe ku gitsina. Nimumwumvirize. Des violences sexuelles sont devenues une monnaie courante. Amabi afatiwe ku gitsina yimonogoje n'igitigiri c'abatesheje ijabo kiri mu vya mbere biri hejuru ku isi. Ivyo vyose bikagira ingaruka zitagira uko zingana mu bihugu bibanyi harimo n'u Burundi. Et le nombre de personnes déplacées figure parmi les plus élevés au monde, avec des conséquences incalculables dans les pays voisins dont le Burundi. Nyaricubahiro umukuru w'igihugu yarashoboye gutanga integuro yo gutorera umuti ikibazo c'amahoro, ico yashoboye kwita plan de paix, igizwe n'ingingo zitanu. Nimumwumvirize. Pour avoir la paix, il ne faut pas que cette paix se gagne dans le bain de sang du prochain. Kugira ngo turonke amahoro
ntibizosaba ko turinda gusesagura amaraso ya bene wacu. C'est pour cela que le Burundi, en tant qu'observateur avisé, doit émettre sa contribution. Akaba ariyo mpamvu Uburundi butegerezwa gutanga intererano kugira ngo bugarukane amahoro muri aka gace k'ubuseruko bwa Kongo, kuko inzu y'umubanyi ihiye ntushira agati mu ryinyo ngo nawe ntushikirwa. Car si la maison de ton projet brille, il ne faut pas fermer les yeux, la vôtre aussi est sous menace. Nyenicubahiro mukuru w'igihugu yarashoboye gutanga integuro yo gutorera umuti ikibazo c'amahoro, ico yashoboye kwita plan de paix igizwe n'ingingo zitanu. Nimumwumvirize. À cet égard, nous voulons partager notre proposition de plan pour la paix en RDC. Uburundi bukaba bugomba kubashikiriza integuro yo guterera umuti ikibazo c'amahoro igabuye mu mice itanu bihagaze na cyane ku biganiro, gufashanya kw'akarere n'amakungu no kubahiriza ubwigenge bw'ibihugu. Qui s'articule autour des principes de dialogue, de coopération régionale et internationale et du respect des souverainetés nationales. Voici les éléments clés de notre proposition de plan de paix pour la RDC et la région. Premièrement, la mobilisation internationale pour éviter l'escalade du conflit. Ici, nous nous réjouissons déjà que la communauté internationale s'est déjà penchée sur cette question épineuse et en fait un suivi régulier. Une réponse rapide, cohérente et déterminée contribue à éviter un embrasement régional dont personne ne peut prendre avec précaution les conséquences sécuritaires et humanitaires dans la région avec des ramifications possibles sur les autres régions du continent. Deuxièmement, le retrait des forces étrangères non invitées et le démantèlement des groupes armés. Ubwa kabiri dusavye ingabo zidafitaniye amasezerano yo kugarukana amahoro mu gihugu ca Kongo kuvayo mu maguru masha, tukongera tugasaba amakungu gutuza imigwi yitwaje ibigwanisho harimo na FDLR. Nous sommes convaincus que si la République du Rwanda a la garantie qu'elle ne sera pas attaquée par le FDLR sur son territoire, les autres sujets pouvant provoquer des conflits entre les deux États peuvent être dissipés par voie pacifique. Turizeye ko mu gihe FDLR yotuzwa hatazosubira kuvuka ayandi matati hagati y'ibihugu bibiri ari vyo Rwanda na Kongo. Un jour de plus sans action concrète d'arrêter la guerre à l'est de la RDC équivaut uko umunsi wera atagikozwe mu kugarukana amahoro mu buseruko bwa Kongo, niko impfu zibandanya zigwira z'inzirakarengane harimwo abakenyezi n'abana. À des centaines de morts des civils innocents, y compris les femmes et les enfants. Troisièmement, le M23 ubwa gatatu, M23 isabwa kuja hamwe n'indi migwi mu biganiro vy'amahoro biyobowe na Perezida Uhuru Kenyatta. Le processus de paix intercongolais sous la facilitation du président Uhuru Kenyatta, facilitateur désigné par la communauté est-africaine. Quatrièmement, un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel. Ubwa kane, dusavye ihagarikwa ry'ingwano mu maguru masha. Cinquièmement, le renforcement des mécanismes régionaux et internationaux. Ubwa gatanu dusavye kongereza gufashanya hagati y'ibihugu vya Afrika na ONU ku bijanye n'umutekano kugira ngo dutuze vyoroshe ibibazo biza biravuka muri Afrika. Afin de permettre à l'Afrique de répondre efficacement à ses propres crises. Umukuru w'igihugu ntiyagarukirije ngaho gusa, umukuru w'igihugu akaba yahumurije ibihugu biriko birahamagarira abenegihugu babo kuva mu Burundi, akaba yavuze ati: En définitive, le Burundi saisit cette opportunité pour tranquilliser certains pays. Uburundi ni igihugu c'amahoro kandi buriteguye gukingira abanyagihugu n'abanyamahanga baba ku butaka bw'u Burundi. Le Burundi est un pays paisible et se tient prêt
à protéger ses citoyens et ses habitants, dont les étrangers résidant au Burundi. Si ivyo gusa nyaricubahiro akaba yashikirije abasanzwe baserukira ibihugu vyabo kubijanye n'ikibazo gihari c'u Burundi n'u Rwanda, aho yashoboye kuvuga aho ibiganiro vyatanguriye naho bigeze nuko Burundi bwiteguye kubijanye n'iki kibazo n'igihe cobandanya uko Burundi buzovyifatamwo. Nimwumvirize. Nous avons appris dans notre culture qu'avant de faire la guerre à un prochain, il faut lui proposer la paix. Dans nos efforts pour éviter mu muco wacu nk'abarundi dushira imbere ibiganiro kuruta intambara. Mu kigoro twagize ko gukemura ibibazo dufitaniye n'igihugu cy'u Rwanda, twashize imbere ingendo y'amahoro, arivyo vyakozwe kuva muri 2020. C'est ce qui a été fait depuis 2020. Le Burundi a pris l'initiative d'initier un dialogue entre le Rwanda et le Burundi. Uburundi bwarashizeho intumbero y'ibiganiro hagati y'ibihugu vyacu. Gushika uno munsi Uburundi buracari muri iyo nzira yo gutorera umuti w'ico kibazo wumvikanyweko ku mpande zose. Pour une issue favorable aux deux parties. Ce n'est que si cette procédure échoue et que le Burundi est agressé, c'est à ce moment que le peuple burundais sera obligé de se défendre par tous les moyens. Mu gihe iyo nzira yo kwanka Uburundi bugategwa, bizoba ngombwa ko bwivuna umwansi ku buryo bwose bushoboka. C'est à ce moment que le peuple burundais sera obligé de se défendre par tous les moyens. Twikingire indwara ya karanda Mpox. Haraheze iminsi twarinjiranywe n'indwara ya Mpox. Iyo ndwara ikaba imaze kwibonekeza mu ntara zitandukanye. Uwufashwe n'iyo ndwara ya Mpox arashuha, akamuruherehere ku mubiri, akagira amasumbi, akameneka umutwe, agakorora, agacika intege, akababara mu mitsi no mu mugongo. Ugize kimwe muri ivyo bimenyetso, cunyarukira ku ivuriro rikwegereye, kandi iyo ndwara ivurwa ku buntu. None iyo ndwara twoyirinda gute? Twokaraba neza kenshi gashoboka n'amazi meza n'isabuni, canke tugakoresha umuti wica imigera. Twokwirinda gushurashura. Ku mugabo yahora agwaye yo kwirinda gukora imibonano mpuzabitsina mu kiringo c'amezi 3 asohotse ibitaro, kuko imigera bicibonekeza mu ntanga ziwe. Twokwirinda gukora ahantu canke ku bintu vyakozwe ko n'ufise uwo mugera, tukirinda no kuramukanya dukora nako. Twokwirinda kubana n'ibitungwa mu nzu, gukora ku bikoko bigwaye vyipfishije canke kurya inyama zavyo. Twese hamwe dusabwa kwikingira no gukingira abandi indwara ya Mpox mu gushira mu ngira impanuro twama duhabwa n'abajejwe amagara y'abantu. Ubwo n'ubutumwa muhawe n'ubushikiranganje bwo kubungabunga amagara y'abantu no kugwanya sida. Ibi bikaba ari byo byashikirijwe na nyene icubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi mu gihe yariko aha umubonano abaserukira ibihugu vyabo mu gihugu c'u Burundi. Tubashimire mwebwe mwese mubandanya mugira subscribe kuri ino channel YouTube, ariko tubabwira tuti amakuru yo mu Burundi eka no mu karere tugiye kuyabashikiriza cyane. Ntiwagire kugira subscribe, bishobotse usangize abandi. Kuri mikro yari jewe nyene Juste Gael. Niharamba amahoro mu karere k'ibiyaga bigari, niharambe umutekano, niharambe urukundo no gushira hamwe kwamye kuranga CPGL. Ndagira ati bye bye, ciao, hasta la vista. Urahushura umushuro hushura none.